ngwino no mwabantu mbibarize senu nabizi bya bitamu mumbonera bayo intimba yo muko nakivuze namba ikinyisheje nirungu dukundana mugenzi wanjye nkunda yanzamubona gute byarigeze kuba ngenda bikubwire bageze kungira akantu muri 1978 urumva 77 je nari muri iyo juri ubwo 78 nanjye nagiye muri competition hanyuma ariko ndarimba rero hariho abahungu bitwa bakirundo ndiko ndayimba hampi bagashobesha kuri 0 ijwi ryanjye risohoke ndabaza ko ari ibintu byiza byabaye mugabo navyo bagize nango ari baraheze ariko mu nyuma navuye mbe ubwo bwizo bwavuye hehe urumva yari umuvyeyi hanyuma rero yari yagiye kurongorwa mu rugo kera sinzi kubizi burya abantu barongora abantu batazi baraza imiryango yarashimana bagapfa kuzanira umugeni utamuzi harabaza yamugaye harabaza pfwijisho byagutyonya mukani kubiza gucumwakira gutyo nyene rero uwo muvyeyi nyene mama bavuga ko yari mubi rero imvye hajya bavuga ngo gwanko gwahina bukari mukazana sinzi kumaze kubyumva yambaye akaramana urumva rero ntuzanye nabo ko akamamuto kavuga ngo ni mubi ngo asa n'igihuna sinzi mu rurimbo hagati yavuga ngo asa n'igihuna ngo mabuki muhiraje ngo amavuga ngo asa n'igihuna hanyuma rero yamuvye rero umunsi uri nagenda gusenya mu ishamba ikindi cya gatatu nushima nuko bashoboye kuronka uburyo bwo kuronka amafaranga urabona nukuri n'abakoze cyane gose ku kintu cerekeye marketing barakaze cyane gose nico kindyohere kanezera mbonye yuko muziki Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana uko natwe dushima Imana kuri BI, ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba natewe iteka ryo kugenderwa n'umuntu narabemereye ko nzobazanira ntaco tutazobazanira ngaha kuri BI tuzogendera abato abakuze barahawe ikaze ni kumwe na Mutama Gerard ndi kubwayo umuririmbyi amaze igihe kitari gitoya ariko araririmba uno musi akaba yaneye iteka yaje muri studio za BI ndamuhe ikaze namutse abakunzi bacu yego murakoze cyane ahubwo natwe mwaduteka kuza ngaha hanya kubiganira yego hanyuma najyana cyo ndamutse abanywanyi bose yego murakoze yego ndani yitwa ndi kubwayo Gerard nashaka rero utubwire ndi kubwayo Gerard widondore ivyo jewe ntashoboye kuvuga twidondore utubwire neza uri ndi kubwayo Gerard kambere ndi murundi hanyuma ndubatse ndafise umufasoni mufasha n'abana batanu bakuze hanyuma kubivuze n'umuririmbyi mugabo iruhande yo kuririmba ndafise ibindi nkora kubera burya twe twarimbye kera atarumbo n'abarimvye ubu muziko ushobora kubatunga twebwe ntibyagushoboka umuntu ashobora kuba yaba bito kugenda kurondera ibindi akora ibindi nkora rero nsanzwe ndi mu comptable kuva kera yego nivyo Okay, murakoze cyane mwavyumvise no muririmbyi arubatse akaba afise nabo mugabo ngira urafise nabuzukuru utuzukuru turiho tungahe tutatu kuko urumva abana bumusigaye mubaka mutevye mubaka mungana gute imyaka 5 2 gutyo ari babirafise imyaka 5 3 hanyuma n'umwe rero nega mwebwe mwaba muri celebre nko muri iyo myaka mwari abastare umva namwe mwaca mwubaka mungana gute ntibyaborohera cyane kuronka ntibabagwanira oya soko byagenda urumva nakubwiye yuko ugiye kuririmba sinabifata nk'ubikorwa cy'ambere nabigira mu mwanya nyene utatari ibikorwa bihambaye nakora ku bintu bya finance nyene kundona narize handi agenda wazi ko ku bintu byereke byakunda bitende bisaba umwanya muremure ni ibintu utwara umwanya kurimba rero si nabigendamo nivyo ariko sibyo cyangwa umwanya cyane hanyuma iby'abasitari nabyo cyo kibazo cy'abakingura kwizera ko kubera oya
wiyumvire uri umuririmbyi muri iyo myaka y'imbere nka muri abantu nyene n'ubu unye bon no muri aya mageneration y'ubu urumva uri umuntu aririmba uri umuntu amenyekana uri umustar nyene nawe uravyumva wabogiye kajaka bon ndagenda ngwenda kwishura ngaho ni bwa mbere ivy'ubustar ego nivyo jana nubatse hakiri kare mu 1980 hama rero ivy'ubustar byatanguye muri 1989 urumva rero ico gihe barantinya ko neza handwe ntuze mfise urugo okay bacha bakutiye ko wari ufise urugo kugira ngo rero ko kibazo mbajije je nabuki mwaro ahantu bitiro cyazo sinzi ko mwana neza ahantu hari kamete y'umwaro ni hagufi yaho ni muri komine Kayuka mugabo kumpera kuja muri Ndava hanyuma rero nkaba navutse mu 1951 urumva imyaka na munsi 72 imbere renga kubera nyameza rengako hari igiteramo giheruka kuba Christian Savio yabutubwiye kwibanga ari kuririmba kugira ngo mushobore kuba mukiriho mukimeze neza mutembera neza kuri iyo myaka yanyu mu myaka y'ubu unye s'abantu bafise iyo myaka unye bari bakiba bafite amagara meza nka mwebwe nivyo no ibanga no kuririmba icyo tavuze nuko kuririmba gusa kuririmba nivyo nyene numva birimwo ariko iyo umuntu mu mutima we agira ati ndafise ingabire Imana yampaye ari kuririmba cyangwa ikindi kintu kugira ngo ashobore kugishira kubiha abandi kugisangira n'abandi uguma umutima wumva ufise nyene umugambi kugira ngo ushobore gusangira n'abandi kuko Imana yabiduhaye kugira ngo dushobore kusangira n'abandi icyo gihe rero muri wowe nyene umva nyene ntibifuza gupfa kandi byose biri mu mutwe ugitewe sinshaka gupfa nshaka by'Imana yampaye byose ndabisangiye n'abandi ata nagenda hariya ku mpande nyene ndi video atakenda kimishigaje byose nabitanga none ubunye usigaje ibingana gute birahari bitari bikeye mu kufasira sinabishaka bashafite byinshi cyane byo gutanga okay nziza cyane rero tugerageje tukagaruka ku mwuga wawe wo kuririmba bon impano Imana yari yaraguhaye watubwiye ko utabifata nk'umuntu watanguye kumenya ryari ko ushobora kuririmba kuririmba nabimenye kuva kera ubwa mbere ho umuryango twari umuryango wakunda kuririmba abavyeyi bose mama yakunda kuvyina ikirundi tama wanje yabaye mu padiri yari imbenye horeyiti turi kuziko hanyuma rero cyabanywana bijyana ngo byose ndabikunda tugiye mu ishuri muri primaire nta muzika wari uhari mugabo batwisha indirimbo twarimba hanyuma kandi tugiye muri secondaire naho hoho hari ishuri y'umuziki hari ikigwa cy'umuziki cyari kihari hari ikigwa cy'umuziki kandi je nabikunda cyane kandi naronka n'amanota meza wari wapfutse mu muryango w'abana bangahe umuryango w'abana twari batanu mwicaye rero ku ziko kera baratubwira yuko abantu bicara ku ziko bagatera inkuru bagaca imigani bagaca ibitito wewe wacuririmba canke mwe iwanyu yari umuryango bakunda kuririmba gusa mwaca muririmba jewe nari muto washaka muri abo bana uretse uwundi muhererezi wacu none yaje kuvuka mu nyuma jewe narumbiriza gusa hariho umugabo mukuru wanjye yiga mu seminari niba turi indirimbo bahora biga mu seminari z'Imana n'izindi nyene z'igifaransa yego hanyuma rero tuzara umuntu bituma umuntu abikaje ikintu umuntu amenya akiri muto kiramujyamo cyane kamukurikirana none atanguye kwikunda rero yego gushika kuri uyu munsi ufise indirimbo zingahe waririmbye urafise urukurikirano rw'indirimbo ni zingahe indirimbo naririmbye je nibaza ko ari nyinshi cyane mugabo nyinshi rwose nazigize mu bya publicité kubera publicité nakoranye n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ndakorana n'ubushikiranganje bw'indero ndakorana n'ubushikiranganje bw'iki ndakorana n'amasosiyete privé amabanke byinshi dushira ku rutonde nibaza ko zironga mbere nk'ijana ariko rero indirimbo zitari za publicité nshobora kurimba nko mu giteramo zirashika nk'12 n'izindi rero zikiri muri tiroa ntarasohora ibyo bari kurambaza uti none ubona batanga byose hari zitari nke n'ubungi bise hamwe mu buryo bwoboneka n'ufanyera muri studio nkadusohora zika nk'icumi gutyo nyine numva nduze indirimbo umuntu aguma agira arondeko cyane donc watubwiye yuko wari wamaze kubaka igihe waririmba indirimbo ya mbere hari mu 1989 wubatse mu 1988
urumva dose nyuma gatoyi nuko wari wambwiye umva yuko ngo abantu bakurikira ngo umustar nanjye nashaka kumera nkuko kutakubizo kuri nyene urumva ariko kadusubira nyuma gatoyi rero mugihe kimwe n'amajyamba 77 icyo gihe jewe nakora kuri ETS namaze kuba umukozi wa leta hanyuma rero hariho abakoreya bo muri Korea ruguru bigeze kuzi no kugirisha ibintu bita mu mode ensemble aho rero hariho equipe bamwe bagira ibintu vya gymnastique akaba na equipe bagira umuziki hariho rero abana baririmba indirimbo zijanye niyo nivyo bikino bagira abo bana bari bo muri Stella Matutina jewe nije ndacengenda ku nije babenda beshe 78 78 nto nagiye kwankatira abana hanyuma rero hamwe ndimo naririmbye twanditse amajambo yose ndimbo barimba zose nje nakoze ijya ndimbo ya imwe y'umugambo iprona ijya twari ko nyina bakoreye amajambo je nakoze muzika twarafashanije amajambo ni wowe wayanditse yose hamwe ndimbo shika nka 40 amaje nakoze amajambo twakoze imisi tari mikenya ariko ngarutse nyuma kandi mu 1977 icyo gihe naho nyina nakora kuri ETS ko ndakubwira naragiye muri ministeri ya culture ko niho yari kivuka ubwa mbere ministeri ya culture mbere yuko bagadafata igihugu atwara igihugu yari muri ministeri y'uburezi ya ministeri de l'éducation nationale cyo gihe nagiye kubabaza ikintu ushobora gukora ko nabikunda cyane bose nabikubwiye hanyuma rero nsanga hariho bari national bari mu mvino z'ikirundi cyandanga rero kubasaba yuko no bashira ku manota ko nakuye ko nasanze kwandika muzika akamuteye ko twarakoranye n'uze bamba nabikoze indimbo ngivuze nanditse mugabo sinzi nuko bikiriho hanyuma cyo gihe umwaka nyene harabaye ihiganwa ry'abaririmbyi hari bacanjwa misi yego bacanjwa misi harimo abitwa n'amagrupe atandukanye menshi ko nyari cyane gose oya amano ntiyari bwabeho hari orchestre national nayo nyene ntiyari bwabe national yari kirintuze sinzi kwitwa keza mutima kuko cyo gihe bacanjwa misi bakora muri ministeri cyo gihe bari yacinja muri yaravuye muri College Don Bosco yaracinja muri groupe hanyuma rero jewe icyo gihe rero nari muri jury mu bantu batanga amanota mu nzu niho hasohoka ndimba ntakica nk'irungu hasohoka umugabo kuri niho zasohotse bwa mbere hanyuma ijya ndirimbo gahugu kanje keza nakunze kuri radio indimbo nyinshi ziryoshye cyane yego cyo genda nibuka ko byanatugoye kugira ngo dushobore kuzihamba ijya gahugu kanje keza nakunze yaririmbwe nande ijya gahugu kanje keza nakunze yarimbwe n'abantu bahungu batatu hari umwe mu furere icyo gihe yaba mu Giheta no mu Rusengo pardon bambe hanyuma akaba witwa barandagejwe nabo nyene yavuze ari kuri piano hakaba n'undi yitwa Barakadada ntihenze Dismas abose ubone ukashura kuba kiriho ni bandagiye Juvenal niko bitogende nabo nyene yagiye muri konkura avuze ntanga avuga ngo soko wari iki nabyo okay urafise indirimbo wagiye urasubira donc wari ufise z'ama originale mugabo urahitamo kuzisubiramo urazisubiramo muri 2015 2018 urasohora video zabo urasubiramo n'iyindi mu 2019 niki cyagutumye ubisubiramo urabona twebwe ngene twaririmba sinokubwira ngo niki cyatumye ndabisoma kubera burya anye sio kumenya mbere mu nyuma yuko niyo shaka nakumya kugeza ari zimeze ariko rero ukuntu twazisohoye rero twazisohoye hari studio yayi n'ukuntu amasudio ya kera cyo kimwe nayo nabigenza gute ahubwo nyene avuye kunyishura ico kibazo kera mwifuza kurisohora indirimbo kubera ubu umuntu ararondera umu producteur akamufasha akamuhinyanyuza nibaza ko ariko babita bahinyanyura mwe namwe mwifuje wanditse indirimbo wacujahe mwabigenza gute uko nakoze urabona ubwa mbere indimbo ziwanye zatangiye gusohoka ubwa mbere zikagenda kuri media ku maradio ku mateleviziyo hari muri 1989 yego gihe rero ninge nagiyeyo hari ukuntu nari nashatse ko bari bansabye ngo ngende kugira concert muri Union Soviétique
hanyuma rero baca muri ministere bwa mbere ministere ya culture baca muri wa secretariat barabandikira hariya muri ministere ya hariya muri Union Soviétique baca basaba ko turungika amayishanti umuntu aza kurimba ni muntu ki ibintu arimba n'ibiki hanyuma rero baca bambwira ngende kunda wahe amayishanti cyagenda kurondera rero upe yonyine ari hari kandi ubona ku radio no nyine bafite ibyo bimaze gufata amajwi cyagenda kunda amabano rero tugenda bakora hanyuma rero twasobanya amabano rero tugere hanyuma rero nazisohoye zikuma gutyo hanyuma mugabo urumva mwarazisohora RTNB iradiyo y'igihugu yashize irazivuza ariyo ituma indirimbo zanyu zimenyekana yego cyane hanyuma mugabo mugende twazisohora urumva nta studio yayi twaragenda nkuko twicaye gutanye uvuza gitara akavuza gitara bass akavuza gitara uri twese tukarimba hamwe uvuza ingoma akavuza ingoma byose tukafatira rimwe kuri piste imwe so ubona baza bazibika ku mapiste menshi hawe ukosheje bacha bose ngo byose gutangura zatwara umwanya muremure cyane yose indirimbo yawe ya mbere wibuka ugerageje kwibuka mwayifashe umwanya ungana gute oya cyane kwitegura nzo byatwara umwanya muremure ndaze twagize indirimbo ndwi nibaza kumengo byatwaye nk'amezi ashika nk'atandatu ariko nkije ndimba ya umve bantu twayikoze nk'igitangaza mu minota 20 twamaze kuyiheza urumva nta bintu kuba ngo harimo mixage ngo mastering waragira uko bisohotse nuko nyine babifata umve bantu rero yacisoka mu minota 20 urumva rero rimwe urumva byanyaruka n'ikindi byaraborohera none yuko babemerera kugira ngo ushobore gushika kwari urumva nkamwebwe mwarabaririmbye utabangaha mu gisagara ca Bujumbura kuko radio y'igihugu yakorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura bandi baririmbye ko tuzi ko hari ababa ruguru canke bashatse kurusohora indirimbo byaraborohera gushikira ku radio y'igihugu kugira bashobore kubafasha uwabitura wese baramworohereza kugira ngo bashobore kumusohorera indirimbo ego cyane nyene ndirimbo akiza Silvestre ijya maketa shikijana we Burundi bijya byose baba ruguru badakubye bavuye ruguru ni bukabijyantuze indirimbo yango ntore gwaruka Burundi bwejo witwa Leonard sinzi ko yapfuye yari directeur general muri ministère ya culture nawe nyene yaza pa rugusi ntibuka mu Rwanda Gitega urumva ntse barakira abantu bavuye ruguru cyane mvuga kwera urumva babare urabona nka group amabano ko kurambira ngira ngo yari imwe yashobora gufasha abantu ico gihe kugira ngo igire yakorana na RTN erega RTN yari ifise nawe nyene ntse uvuga yari ndigende vuga mu Faransa yafite intérêt yuko gukora n'abaririmbye kuko nabanyere bari bashaka kurondera ibintu bagira ibintu abantu bakoresha muri programme zabo bakeneye ibintu bakoresha muri programme zabo cyo gituma rero ya groupe yari hari uretse yuko agenda kuvuza hari nk'igihe hari iminsi mikuru yaragira gufasha abandi baririmbye kugira ngo RTM ironke programme y'indirimbo zozira abantu z'abanyanyi bayo yego ni ibyo okay nanindi ndabakubaza rero ikijya izo ndirimbo wahisemo gusubiramo urumva wavuze uti nuko kera uko twaba twazikoze twaba ari uko nyine urumva wahisemo kuzisubiramo ko rutaburi wakunze ingene kera wari zari zikozwe yewe je washatse gukosora basi kubigira bishaje ndakubwiye ntakubesha nicyo gihe 1989 nazigira sinarinzi ko nzo abantu bashobora kuzikunda narinzi ko ari ibintu by'amashantiyo ndugitse mugo mu nyuma rero birantangaza mbona abantu barazikunze harimo nizo bigeze gutwara mu kintu cyitwa Union de Radio Television Nationale Africaine mwe ntabyo mwabonye ikintu cyitwa RTN Burundi ndimo zine ziwanye zagiye hariho nizijya mu barira hariho ndimbo y'Igifaransa yitwa Marieta ndayisubiramo nayigize instrumental natyaza bizu bya bitamo zari zene batwaye umva zatembere aho rero zatembere si yose kubera ntizo bacaberekana ntizo bati ahubwo ati na Burundi gacaberekana ntizo barinje baho ubu wacha wiyumva gute none nabimenye ntevye gatwe twagiye kumenya dutevye ntigiye kumenya yuko babitwaye mu nyuma RTN tubwira ngo urumva naho harimo n'ibyo bifite amafaranga ya droit d'auteur n'ibyo tuzi icyo kintu narabetse kubikurikirana mugabo
birashoboka ko barabaye iby'amatora doteri mugabo ntacyo nakurikiranye mugabo urumva byarabaye ibintu bya kera ntaho uko indirimbo bazikoresha kera ziya twatanze ntaho bivamo mugabo kera ukuntu mwandika kwirika mwandika nko mubarira uvuze nk'irya ndirimbo mubarira washatse kuvuga iki nk'abo batayizi mubarira rero ni igitito naho numva na mama kera hanyuma rero muze ndagikoramo indirimbo cyari igitito kivuga kera ko batubwira ko kizira guca umugani ku murango umugoroba ndagusigura gusa ndusumugani igitito ndagusigura gusa ndetse kivuga urumva ikiya gitito hajya mvuga ngo ntse ngo ujya ntse ngo mbega se mawe nyene ubwo bwiza bwavuye hehe urumva yari umuvyeyi hanyuma rero yari yagiye kurongorwa mu rugo kera sinzi kubizi burya abantu barongora abantu batazi baraza imiryango yarashimana bagapfa kuzanira umugeni utamuzi hari baza yamugaye hari baza apfuye ijisho byagutyo kandi kubiza gucumwakira gutyo nyene rero uwo muvyeyi nyene mama bavuga ko yari mubi rero ndetse hajya bavuga ngo gwanko gwayina bukwe mukazana sinzi kumaze kubyumva urumva rero ntuzanye nabo ko kamamuto kavuga ngo ni mubi ngo asa n'igihuna sinzi mu rurimbo hagati yavuga ngo asa n'igihuna ngo mabuki muhiraje ngo amavuga ngo asa n'igihuna hanyuma rero yamuvyeyi rero umunsi uri kinagenda gusenya mu ishamba ko kuma yidoga hagiye hose mu ishamba aragenda ariko aridoga cyaza ikinyoni cyo mu ishamba urabyumva atari gihuna oya si gihuna gihuna mama niwe bavuga ngo sani baramutuba ngo sani gihuna ikinyoni iki cyaje iki kiraza kiramwumviriza hanyuma rero iyo raba ejya clip urabona ntuzambye amasanamu urakibonamo kiko cyamuhindura ngoro nyene gahindura mu maso nagira mpamagara abantu bazabayikurikira neza ko nibaza uturaza kubisiga ko babwire nanze nyina na yawe uko yitwa hanyuma rero urumva gica rero kiramubaza ati mbega none wowe widogera ikati jewe mba mabuki muhira bwa ngusa n'igihuna gica rero kiramwakira kimuca intonga intonga ni nk'imanzi tatuwaje mwensa byo ko aravuga mu yakubwiye ati tatuwaje turiko turavuga kera none bavyita goto mu kirundi yavuze ngo bavyita mwavuze hariho bamwe bavyita imanzi cyane cyane bakunda kuzisanga aha imanzi nagira yari umukobwa mwiza oya imanzi ni ntuze ni tuntu warakira ukamera kwikomereza kuri kwa tatuwaje bagacubashira bagize umukonero hacaba yacabyimbe hanyuma ico gihuna ico kinyoni kica kimuca imanzi acataha mu rero yahindutse yabaye mwiza nyene hanyuma rero urumva rero yabaye mwiza wamukaza nabukwe nyene urumva naho yabaye mwiza kuma bana nyamubaza ati mbega ni kwereka byagenze gute wahindutse gute ngo caca mu ndenya kinyoni kijya ati gahire ko fana kazi kawe urashobora ko no banda nyine birebire muga mu nyuma rero nyene vyaheze nuko yapfuye amaze kubura abana benshi hanyuma ntizaza umwana wanjye twa mubarira niwe muweze yitwa mubarira hanyuma rero amuraba ati umwana wanjye sino muheba njye mene ryabanga ndabivuge uko ariko aravuga ati ndakubwire mubarira wanjye ngo yagumanye kanyikanye nuko niko no makuru yamubarira ubu unyekera nk'ivyo bitito byaba bifise message nkamubarira message nuko gumye banga iyi message nuko atari biza yuko muryango mukazana nari nabukwe bakuza kumvikana ukumva ya muri mutima nawe nyene niko nabivuga ego hanyuma tugerageje kugera nk'ubu unyi wowe uracariho uracabandanya umuziki uri kuragerageza kuraba nka mwebwe mwaririmbye kera nikiye kintu wishimira cyane mwabayemo kera nikiye kintu ubona mwahomvye ubunye kuba mutaririmbye donc nk'ubu vuba oya reka jewe ntacyo mvuga nahomvye ku giti cy'iwanje kuko urumva nicyo gihe naho ntaririmbye nakubwiye ngo ngende mu miryo biteramo cyangwa njyane indirimbo kugusha amasede n'ibindi kera hari amakasete mugabo urumva nakubwiye ko kuva 1993 siniko nabikubwiye nakubwiye ko mfite indirimbo nyinshi z'amapublicité nyinshi cyane gose narakoranye no ministere ndakorana ibintu gutandagisha abana indirimbo zo kwanya sida indirimbo zo
kubyara ku rugero nyinshi nakubye ko ndazishira nakoze mbere nuvuga nk'igitabo umuntu uzeye muri ministeri y'indero igitabo cyarimo indirimbo z'amadogere zo kwa mu wa mbere gushika mu wa gatatu gushika mu wa gatanu gutyo hishanze ashika nk'ibyaye niko nabwiye gushika nk'ijana arashiye ubwenge cyane rero mu ishuri waba mu wa mbere sinaba mu wa mbere mugabo nyine nayo ufite ubwenge bukwiye yego mu bisanzwe basi ni kihe kintu basi unegura abantu abaririmbyi bubu uri kuragerageza kuraba kubanegura reka ntangwe nshima ivyo bakora kuko ubwa mbere ho urabona ko bavyirukira ari benshi twebwe twarabitinye ko nta mafaranga yarimo kandi niyo ugiye kuririmba kenshi wasanga abantu babona ntibagufata nk'uko umengo nyene uri umuntu nyene yisoneye bafata ngo abantu baririmba ikiga gutyo bagufata kumenga ntandero babafata basi biragoye kubivuga mugabo cyo umenya coco oya ntibadufata neza naje icyo gihe naho nasanzwe ndakubwiye ndi umukontable ntitugenda nasohoye indirimbo 89 nasanzwe umukontable nkora ku giti cy'iwanje ndazi ko ngiye nko mu kabare hamwe agiye gato nka gato wasanga bari barakubwa rero bashishota nani utoko mwamura abastari reka mwamuzi sivyo bavuga bariko bagira amakritike bamvuga nabavuga ngo cyavya mu tamba ngo bijari ko ari kwiruja kandi bavuga mu tamba cyo gihe waba mu papa nyene ugize ndiko ndakubwira yuko twangwa ingwani ikomeye kubona twebwe twaraba abantu bose baririmbye bakiriho kuva kera n'abantu bagwanya ingwani ikomeye ingwani bwa mbere yo kugira ngo bashobore kuronka intuzeye kugira ngo bashobore kurongera basore indirimbo ingwani ya kabiri kugira ngo muri societe bashobore kubatahura ingwani ya gatatu no kuyabona nko n'amafaranga n'uburyo umva jewe nikwenda kubwira ko atana kimwe mbona no kwinegura kuko jewe narabironse mu buryo butari buke mbe nibaza ko byamfashije mu muryango birafasha aho umuntu aba abana kwiga n'iki byose ndimo zamfashe gose soni zituka inkuba rero wari kurambwira uti ubanza ushima ivyo bakora hama barumva rero ubunye hariho abagwa mbere ni benshi baririmba bwa kabiri naho kumusuka amajambo bamwe abagore usanga bari kwarimba ibintu bitadweshi bitera soni basoma twe meza kuko bakoresha ibyuma vyiza ikindi cya gatatu nushima nuko bashoboye kuronka uburyo bwo kuronka amafaranga urabona nukuri n'abakoze cyane gose ikintu cerekeye marketing barakaze cyane gose nico kinjohere kanezera mbonye yuko muziki aho tugeze ushobora gutunga umuntu kandi bagatunga kubona ko batunganiwe icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane gose gushima ikindi naco tukunegura nivyo nyene turavuga yuko hari bamwe musanga bafata ntumbero ugasanga bavuga amajambo bagoye ugasanga baho kwandika indirimbo izomara imyaka bari kwandika indirimbo yo kubaronderera gusa amantu z'ama hit batita ngo ni hit kuduga amaronderera amafaranga amantu zajya amaviews yo kuntuze nico kibabaje gose hit urumva indirimbo irazi gahitinga ikamara umuntu na hit niyo twashoza nibaza ko itari indirimbo imaze gu success mugabo ko parnja ni hit nyene yego barondera kuduga cyane ugasanga ko baranaririmba atana message bariko baratanga kugira ngo baririmbe baronke ayo ma views gusa message birimwe mugabo hari message atariyo rero urumva narindi ko donc wambwiye ivyo vyerekeranye nuko wari kuragira hanyuma imigenderanire mufitaniye gute n'imibano mwabana gute nabo bakera kuko urumva mwari musangiye byinshi mwabwogwa na bimwe mwamenyana gute ko ata telefone yari bwaze mwabigenza gute kugira ngo mushobore kumenyana nabo bandi baririmbira imwaro mu Kirundo Ngozi Ibururi mwabigenza gute oya twere twamenyana gusa n'abantu ugena kwenga habuzombo n'ibizomba niho nabaye imyaka myinshi nibo twagenda bandika idebe bakiza ni kwese uko muzi Iriza David umurimbyi akomeye cyane gusa nibaza ko bari babiri nkawe ariko bwa muri kigo cy'iwacu kuba hanyuma b'Afrika nibo twanakoranye mabano n'abandi benshi bose bari gutumba twararonderana kuko twari nkeho twari benshi mwari nkeho kandi mwaca mwicarana mwari mubanye neza nta concurrence nta byaba birimo ama conflict donc mukagirana nk'amakonflikt kubera mwavuga muti donc no kuvuga yuko baririmbye hama harimo uyu arakunzwe cyane ujya nakunzwe cyane ubyaragize nugasanga muragiraniye nk'amakonflikt ndazi ntibyabamwe muri byarigeze kuba ngenda bikubwire bageze kungira akantu muri 1978 urumva 77 je nari
muri iyo juri rwose 78 nanjye nagiye muri competition hanyuma ariko ndaririmba rero hariho abahungu bitwa ba Kirundo ariko ndaririmba hampi bagaca bishyira kuri 0 ijwi ryanjye risohoke ndabaza ko ari ibintu byizo byabaye mugabo navyibagije ngo ari baraheze ariko mu nyuma navuye mbere bagenda kunyumviza agenda muvyeyi fatugenda muri distance baranyumviza mbere wa kabiri urumva se nazi ko ndagize rero ko mbadutse kibanza bambaye naruse kibanza cyiza ni byiza cyane hanyuma ubu unye basi mufitanye imigenderanire nyabaki nabo bari nivyi bakera mbega mwa mufise imigwi twarababonye mu giteramo umunoni byakenze gute kugira ngo kijya giteramo kibe umunoni event byaciye he mwebwe mwaje gute twebwe urumva abo kuri FTNB badutumiye bari imvye bakera twaho mu kiganiro cyitwa Terama twahuriye rero turatangwa kuganira twatugiye umunoni nkuko bayivuze twatuvugisha insoso babagashitsi rero buru ejo bone nakubwiye ko twagiteramo gira kane twatwimviye ko twatumira abakiri bato bigira ngo tugerageze dusenye ku mugozi umwe kugira ngo ico kinogo kihari kizimangane kandi twese turabarundi turi mu muziki w'ikirundi kandi tubukoreye neza y'igihugu yego kandi ubona ko byagenze neza abindi bakera barinze neza nabashasha bagize vyiza kandi twabikoze neza donc twana bakengurukiye mbere banyemenyesha moko mwese mwaki yajyanye murakoze nawe none urumva rero ubunye mutekekanye kibazi nibihe bintu kuri ivyo bya Sovable agashitsi no kuri wewe ubwi wawe Gerard kuri Sovable agashitsi jewe nsanzwe ndi vice president wayo imigambi tushaka kubanya dutegura ibiteramo gutyo nyene hanyuma kandi twongera tukorana n'abakiri batoyi hanyuma nk'igihe tuza turigishanya ariyo experience twe dufise y'ibyo kwandika indirimbo amajambo nabo bakatwereka ingene bishobora guteza imbere kuronka ayo mafaranga hanyuma ku giti ciwanje nanjye nshaka kubandanya nsora izo ndirimbo izo maze gusohoka nazo tuzigirire publicité kugira ngo bishobora kumenyekana nanjye nshobora turonge mu mwimbo tuzaze mwimbo ubwi wawe uratekekanya kubera nabonye ufise amasheni atandukanye uri kutegura iki kugira ngo ushobore kubyaza umusaruro nk'uko kwaba ubu unye no muri ivyo vyose watubwiye utubikiye kugira ngo tuzobironke twese tumenye naho tukuronderera hamwe hatatubesha jewe mubisanzwe naho natanga kurimba kuva kera indirimbo washaka jewe ndazishize ku ma platform hanze kuva kera mugabo narakenye umuntu ashobora kumfasha kugira promotion Imana ishimwe hariho umuntu turakorana muri iyi minsi amashene yose yagiye atandukanye dushaka kubwira shene yitwa PG Ndikubwayo Gerard PG Ndikubwayo Gerard iyo PG isigura Papi Gerard Papi Gerard aho ndiko ndakorera n'abajene bakanyise bakize Papi Gerard nabakorera bakambaye okay ni byiza none nk'ubu mbere yuko dusezerana ko numvise ijwi rigisohoka neza ushaka kuturirimbira akaririmbo ukatugirira nka kamwe mu ndirimbo wakunze cyane kugira n'abavyumva baze kumva uwo turiko turaganira neza ariko ijwi ntimeze neza sinzi rero ko reka mukongerageze yego wino hano mw'abantu mbibarize seno nabizi vya bitamu mumbonera bayo intimba yo muko nacivuze namba ikinyisheje n'irungu ry'udukundana mugenzi wanje nkunda yanzamubona gute wino hano mw'abantu mbibarize seno akarakwinjira ngo urakoze cyane bre urani jojwe ukoresha ubuhe buhinga kugira ntirinacike n'imyaka muba mufise bigenda gute ijwi hariho mu nyamahanga yigeze kumva yuko twimeze nk'umwana mwana mutoya akugerageza ko turibungabunga ubigenza gute none ibintu byo gufungura ibintu byo kugira imyimenyerezo hanyuma ndagiye no kuri internet ndaraba ngende umuntu ashobora gukora ijwi kugira ngo rigume rimeze neza naho ufite imyaka ingahe baravuga ko ijwi rishobora kurikoroka kaguma iyo ndirimbo yaje kuturirimbira yitwa gute yitwa Bihizi bya Bitamo Bihizi bya Bitamo yego tubwire rero sheni yawe donc ubunye ni PG Gerard ndiho kubwayo niri kubwayo urumva ivyo nako ndakubwira baracyariko bara ni barandika PG
Ndikubwayo Gerard canke Gerard Ndikubwayo gutyo nyene mugabo imisi y'imbere kandi atari kera na gatoya shaka kuzogira shene imwe iyo niyo shaka kubwira nze wo muntu uko turakorana Imana nakubwira Imana shimwe zose ku murongo nizo ntashira mu ndafite nyinshi imbere namaze kugeza sarajako izo nakubwira shaka ku 10 n'izindi zose shaka kuzadushirako amatubwire turabe ko nyene tuzimana abantu bakabyakira bakagira Papi Gerard tugushimire rero nanje ndabashimiye nanje nyemere ndagite Papi Gerard ndibingwa nabi none ko ni papi nyene turagushimiye cyane rero ku mwanya waduhaye donc ukatwigorera ugaca ngaha wiviriye ku kazi nukuri Imana iguhezagire cyane amen ariko nanjye ndabashimiye nimwebwe nshimiye ahubwo kubera ibintu nk'ibi n'ibintu bihambaye cyane rwose abo bamenyesha amakuru n'abantu baririmba tubwiza gusenyera ku mugozi umwe tutabafite dushobora gutembera na gatoya yego kandi namwe bwo nyane baza kubifata no tumutora kintu cyo mu muza muraha abantu abanywanyi wanyu yego cyane murakoze cyane jewe ndagushimiye kandi nizere yuko ni n'ibindi bishasha byaboneka natwe tuzoba mu bambere mu babiro yego cyane yego tuzoba tubibona kuko deja ubu unye nibaza yuko abariko baratwumviriza mugenda kuri chaîne ya Papi Gerard mwiyaboneshe mubone ibikorwa vyiwe n'ivyababikiye cyane gose yego mwakoze namwe mwaduhaye umwanya wanyu wo kutwumviriza mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye